Niteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru ibiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka hanini kuri politike ndetse no mu bihangange biri ku butegetsi kuri ubu. Mu butegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi kibanza c'umushikiranganje wa mbere ni kibanza kijamwo umuntu wizerwa cyane n'umukuru w'igihugu. Hagati aho Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika bamwe bakaba batanguye kuvuga ko yo basigaye apfungiwe icamaso mu biro vy'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Ngo nawe bariko bahiga ijo n'umurango kugira haboneke icagirizo gutyo ndakugarika fatwe inzira nawe mushikane mwibohero rya Gitega hame ngo Albert Shingiro amusubirire. Ese ibi vyoba vyaje gute? Murano makuru nivyo tuza kugaruka ko mu buryo burambuye. Wa mushikiranganje yahora avuga Burundi bukajugumira, ese ngo yoba yaragiye hehe? Bamwe bati ese General Ndirakobuca yoba agiye guheza nka bunyoni. Tugiye kubabwira bimwe mu bihe bitoroshe kuri ubu General Gervais Ndirakobuca ariko aracamwe. Uyu akaba ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuri ubu. Ngubwo Gervais bamwe bakibaza niba koko Gervais Ndirakobuca ashobora kuzoheza uyu mwaka kiri umushikiranganje wa mbere niba azorenza amezi 26 bunyoni yamaze muri ico kibanza. Ngo basokuru bati inkone yakubise mukeba uyirenza urwo kare. Uyu mwaka rero ngiye yakubise bunyoni nayo irashobora kudasiga Gervais Ndirakobuca. Muti vyagenze gute? Turaza kubabwiramwo vyinshi bitandukanye aho mwoza kumvamwo ivyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ingene arimo arakora cyane kugira ngo Gervais Ndirakobuca ave mu kibanza arimwo. Tuze kubabwira kandi n'ingene yoba ariko arazira ubugenzi afitaniye cyane na General Prime Niyongabo arongoye igisirikare nga mu gihugu c'u Burundi. Vyanavuye ku itegeko yanse gushira ku mukono rikura Prime Niyongabo mu gihe Varisi Ndayishimiye ari mu ngendo muri Kibana Amerika. Ico gihe Ndirakobuca akaba yaravuze ko iyo ngingo akeneye kuyivugana ko n'umukuru w'igihugu General Ngojire Ndokubwayo yarasigaranywe. Iyo ngingo nawe niwe aruhiye kurungikwa hanze. Albert Shingiro nawe ariko arakora iko ashoboye kose ngo asubirire Gervais Ndirakobuca. Muraza kumviriza imikenyero yose Albert Shingiro ariko arakoresha kugira ngo yicare mu kibanzo c'umushikiranganje wa mbere. Vyinshi turaza kubigaruka ko murano makuru mu buryo burambuye. Tuze no kubabwira ivyo ibyizwa shingiro ry'u Burundi ritegekanya ndetse n'ububasha riha umushikiranganje wa mbere yashizwe ko mu mwaka wa 2018. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Wa mushikiranganje yahora avuga Burundi bukajugumira, avuze ko inzu zibomorwa mu mabarabara yose y'igihugu zaciye zibomorwa. Avuze ko atakinga ipikipiki canke tukutuka keneye gusubira kubona mu gisagara ca Bujumbura. Vyagenze gutyo nyene imiryango yararize ariko nta casubiyemwo. Akiri umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yari umuti w'ibibazo vyose yari yubashwe kurusha umukuru w'igihugu ndetse bamwe bakaba bari batanguye no kuvuga ko ari wakwiriye gutwara Uburundi. Amezi 16 araheze Lieutenant General Gervais Ndirakobuca ari umushikiranganje wa mbere. Ubu abarundi ntibakimwumva, benshi barabazanya nimba koko ari we mukuru wa leta nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga. Bamwe mu bashikiranganje bariko bagwanira kumusubirira. President Ndayishimiye aramucunze muri kino gihe hatanguye kurugwanurwa ukutumvikana mu butegetsi. Uyu mwaka ngo 2024 uri mu myaka ishobora guterera uwamamaye ku izina rya Ndakugarika. Reka tubanze tubageze ko ivyibwirizwa shingiro ububasha rihereza umushikiranganje wa mbere ari naho tuza kubabwira ivy'uruhara rw'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye ingene yihaye ububasha bw'umushikiranganje wa mbere. Ibwizwa shingiro ryashizwe ko mwaka wa 2019 ryarafuse ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu. Ico gihe ryashiraho icegera kimwe kitagira ububasha na bukeyibe n'umushikiranganje wa mbere afise ububasha busumba ubwahorana ivyegera bibiri.
intumbero nkuru nziza kwari ugukuraho ububasha bwahabwa icegera ca mbere badasangiye ubwoko arico cari kijejwe ibibazo vy'umutekano politike n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Nkurunziza we yari yibwiye ko mu gihe ashize inguvu zose za leta mu minwe y'umushikiranganji wa mbere basangiye ubwoko n'umugambwe azoba atoye umuti woroshe, ariko siko vyaje kugenda. Nkurunziza we nk'uko nabibabwiye ntiyamenye ko avyaye iyindi ngorane itoroshe. Leta y'imitwe ibiri ibwirizwa shingiro ryo mwaka w'ibihumbi 2018 ntiritandukanya neza ububasha bw'umukuru w'igihugu be n'ubw'umushikiranganji wa mbere, bose bajejwe ibintu bimwe. Gervais Ndirakobuca yisanze mu kamashu katoroshe. Ku ruhande rumwe Perezida Ndayishimiye yivanga mu bibazo vyose vy'igihugu, ashaka gutanga intumbero n'ijambo ku kibazo cyose. Abashikiranganji nabo bisanga bagoma bariko batwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Bamwe mu bashikiranganji ntibacubaha na gato y'umushikiranganji wa mbere ngo ntibanamubaza ivyo bakora kubera basanzwe bivuganira n'umukuru w'igihugu ku rundi ruhande. Gervais Ndirakobuca rero yashawe ngo yoba yarasanze umushikiranganji wa mbere w'ukuri ari Angelina Ndayishimiye. Uyu akaba ari we yivuganira n'abashaka gufasha Burundi nabo bakarunda amahera iwe muri fondation Mugiraneza mbere hamwe. Angelina Ndayishimiye akaba ari nawe afasha leta. Ikibazo cyose c'amahera gisigaye gica kwa Angelina Ndayishimiye, uwo nawe ntaco ndakugarika yo kubahuka kumubaza ngo ni kenshi niyo Gervais Ndirakobuca apfunditse ijambo na Perezida Ndayishimiye asanga mu gatondo vyahindutse kubera Angelina Ndayishimiye we ngo vyose ivyo Perezida na Gervais Ndirakobuca bavuganye vyose bihinduka mwijoro. Angelina Ndayishimiye vyose aba yavyanse. None umushikiranganji wa mbere acakora iki? Gervais Ndirakobuca ntakigendera abanyagihugu kuko umukuru w'igihugu abamamwo. Umushikiranganji wa mbere nta kiganiro atanga kuko umukuru w'igihugu aba ariko aravuga umwanya wose. Gervais Ndirakobuca ntagendera ibisata vya leta kuko Ndayishimiye niyo yama. Ikintu conyene ndakugarika ngasigaranye no gutegura inama y'abashikiranganji kwakira intumwa zitandukanye be n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, akazamwo kugura no kugara inama zimwe zimwe no guserukira umukuru w'igihugu mu ngendo zo hanze aba adashimye kujamwo. Ngubo ntaho atandukane n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Bamwe bavuga ko ngo we yoba babayeho nk'ishurwe bamanika muri saro. Albert Shingiro arakobeje cane ngasubirire Gervais Ndirakobuca. Kuva babonye ko Gervais Ndirakobuca ataco akivuga vyose biri mu minwe y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, abashikiranganji biwe bariko barasya batazambaye ngo bamusubirire. Umushikiranganji ngabifisemwe umwete udasanzwe ni Albert Shingiro asanzwe ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Uyu kandi binavuga ko ngari mu bashikiranganji basanzwe batubaha Gervais Ndirakobuca na gatoyi. Uyu rero ngo bwiwe yarishiriyeho akarwi k'abantu baguma mu gutwi kwa Perezida Ndayishimiye bamwumvisha ko hageze ko agena umushikiranganji wa mbere w'umusivile. Uko bukeye uko bwije bamubwira ko amakungu adashobora gushigikira leta irongowe na Ndakugarika, bakamwereka ko Gervais Ndirakobuca adatahura ibibazo bihambaye vy'igihugu ngo na cane ibibazo vy'ubutunzi. Muri aba bama mu gutwi kwa Perezida Evariste Ndayishimiye bamubwira ko akeneye umushikiranganji wa mbere amenyereye amakungu ashoboye kuvugana n'abagenzi b'u Burundi bakamwizera. Ubu rero ngo nta wundi atari Albert Shingiro. Mu nkuru ni nako kandi binavugwa ko Albert Shingiro nawe afise abariko baramugwanya, ariko ngo akaba afise n'uruhara rukomeye cyane mu matati igihugu cy'u Burundi gifitaniye n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu Perezida Ndayishimiye ntarerekana ahagaze neza ku kibazo cy'umushikiranganji wa mbere. Ikiboneka cyo nuko Gervais Ndirakobuca yabujijwe kubandanya aboneka cyane kumwe yahora akiri umushikiranganji w'intwaro y'agati, iterambere n'umutekano mu gihugu. Perezida Ndayishimiye ngaramubonamwo umuke bashobora kumubangamira.
Perezida Ndayishimiye kandi ngo kimwe mu bintu atinya cyane ni ubugenzi bwa General Gervais Ndirakobuca ndetse na General Prime Niyongabo. Ni mu gihe muri Nyakanga Ndayishimiye yoba yaragerageje kuguguza General Prime Niyongabo bimuta kuw'amazi. Gervais Ndirakobuca yaranse gushira umukono ku itegeko rikura Prime Niyongabo mu gihe Ndayishimiye ari mu ngendo muri Cuba na Amerika, we yavuze ko iyo ngingo akeneye kuyivugana ko n'umukuru w'igihugu, ivyahavuye bikwegera General Jules Ndokubwa yari yasigaranywe. Iyo ngingo akaba ari we yaruhiwe kurungikwa hanze. Varisito Ndayishimiye nawe ngarazi ko mu mugambwe CNDD-FDD ndetse nabo bahoze bagwanana muri CNDD-FDD hariho ibihangange bidashigikiye kazoronka ikiringo ca kabiri. Ivyo bihangange vyose rero ngabicunze ku jisho, ariko ngo yarihaye umwanya wo kubicanishamwo imbere yuko bimwe abibangamira. Bamwe bati ubwo Gervais Ndirakobuca azoranguza mwaka wa 2024 akiri umushikiranganje wa mbere, ese ubwo ngo we yoba azorenza amezi 26 Bunyoni yamaze muri ico kibanza? Basokuru bati inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo kare. Uyu mwaka girakubise Bunyoni nayo irashobora kudasiga ndakugarika. Tuzogenda tubamenyera vyinshi cyane kubiriko biraba ngaha muri ubu butegetsi, aho ibihangange vyo hejuru vyatanguye ihangana ridasanzwe. Murumva niba vyavuye ku mukuru w'igihugu, niba biri hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere, n'ubundi inzu yo bitanguye gusha muri CNDD-FDD. Perezida Varisito Ndayishimiye harabizi ko hari bamwe muri CNDD-FDD batamushigikiye, harabizi ko mu butegetsi adashigikiwe, akaba ari nayo mpamvu yatanguye gucanishamwo aba bose kugira ngo azogende abigizayo umwumwe. Bamwe bati mu bohero rikuru rya Gitega harubatswe ibibanza bibiri, harashizwe ica General Bunyoni, ikindi nyene co ntiyari yakironka. Gusa ngo reka tugumye tubitegereje, gusa bivugwa nuko ico kibanza naco ngo kirindiriye umwe mu bategetsi bakomeye cyane kuri ubu, ariko arakorwa kamatohoza n'iperereza ryegukira umukuru w'igihugu we ubwiwe. Ese uwo yoba arinde? Tuzoguma tubikurikirana. Fyonda subscribe canke sabone niba watari wafyenda ko kugira ngo tuje ucikanwe nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku